izina ry'uhoraho Imana yaremye isi n'ijuru rihabwa ishimwe n'icyubahiro. Ndabaramukije mwese, amahoro y'umwami Imana abane natwe muri byose. Nkuko babivuze nitwa Vincent ngenda ku Mana, kumbure ngira ngo ni kuba abantu bataba baraba hano, ariko aba hano bobo namwe turazinanye. Ndashima Imana cyane, ndanezerewe mu mutima wanje ko mu mubiri bitifashe neza, mugabo nkagira nkumva umutima wanje unezerererwa no gukorera Imana. Ibi si kuri jewe ndumwe namwe iyo musanze muri ko murakorera Imana, kuko tubizi ko muri twebwe vyama bitugora ariko tukabishobozwa n'Imana. Ndazi twese hamwe turashimira Imana. Ndanezerewe ko mpagaze aha rero, kandi ndanezerewe yuko namwe muri hano murabitahura yuko bitaba ari bisanzwe, ariko namba harabo wabasamaye ndaje mu gishingo cyabo. Ndashima Imana yuko muri hano. Hanyuma n'umwanya w'ijambo kumbure ryo guheraheza rino koraniro. Aheruka navuye hano ndababwiye yuko tudahejeje ijambo Bibiliya tubone tubwira ivyo gukura, uko abakristo bakwiye gukura mu vy'Imana. Kandi sinibaza yuko no bashaka kurimarira ngo ndabiheze, kuko numva bidahera. Kandi sinibaza ko ari n'uwundi yo kwibaza ko byohera vuba, ariko kandi nivyo ngarukanye ngo tongere tuvuganeko. Sishobora kuvuga ngo wa munsi ko tumaze kubivuganaho kabiri, wa munsi ngo twarize dushikanaha, undi munsi ugira kabiri twashikanyaha, hari naho usanga bamwe twaravyibagiye. Nico gituma mu kubivuga muja kumva ndabivanga ivyo twavuze n'ibindi bishasha. Hanyuma ico nezererewe mu nteguro y'Imana nuko byose bitugirira ikimazi. Twasomye rero amajambo ari mu gitabo cy'Abaheburayo mu gihimba cya 5, dusoma duhereye ku murongo wa 11 tugashikana ku murongo wa 14. Aha twaraciye tuvuga n'amajambo twabonye mu gitabo mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto hajya mu gihimba cya 3 ku murongo wa 1. Mugabo kandi no munsi tuje kongera ko abari mu buhinga bw'ivyuma nkeka baje bari ko barabigira ko baje kongera ko ayandi tubona mu Efeso 4:9 gushika ku 15. Ivyo dushobora turabisoma, ariko ivyo tudasomeye hano navuye muraje kubisomera muhira. Uko abakristo bakwiye gukura mu vy'Imana. Tumuvise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura, kuko mwabaye ibitumva naho mwari mugeze kuba abigisha, kuko mumaze igihe kirekire mwiga. Mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavutswe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata. So kugaburirwa ivyo kurya bigumye, nukutunzwe n'amata aba ataramenya ijambo ry'ukugororoka, kuko aba ari uruhinja. Ariko ivyo kurya bigumye ni ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Imana ishimwe. Aha twavuze ko tugenda turasimbagurika. Muribuka yuko twavuze uyu mwanditsi ingene yanditse ko yari kwabwira abayuda, yari kwabwira abaheburayo, kuko mu byo twabonye mu ntango twarabonye ko ibyo ari byo byose kino cete cyanditswe na Paulo, kuko hari ahandi twagiye gusanga imvugo ziwe zisa n'izi. Hanyuma twaravuze yuko yari kwabwira aba, kuko bari bazi ko aribo bamuka kuri Aburahamu, bakamenya yuko ari ryo hanga ry'Imana. Ivyo byonyene bigaca bibaboha, bakabohwa n'umugenzo. Murabizi yuko na Yesu hajya mu kumubamba basoma ivyagezwe, bakamwica bazi ko bariko bakorera Imana mu gukuraho umugumuko.
aba bantu bari bazi gusoma ibyagezwe bya Mose bakanabigwanirira mbere bakishira no hejuru kuko babizi. Mugabo Yesu amaze kuza yashikiye abagaya ababwira ko boza inzato inyuma. Inzato sinzi ko mwava mwitahura, koza ikirahuri inyuma mugabo indani cyuzuyemwe ubucafu, ko bameze nk'imva zikuyengeje, amakaro ni meza hajya inyuma ariko indani ko huzuye y'umunuko. Niko yashikiye kubagereranya. Kandi mu mpera murabona yuko yahereje no gusambura igikorwa cyabo bari bitwaje n'inda ndende zo kwama bararondera ibyo babugunyira, agaca agenda mu ijuru ahejeje gusambura igikorwa bari bitwaje cy'ubuherezi. Aha twarabonye yuko n'igihe Yesu yatsiba igitsibo cy'inkoni hajya mu rusengero rw'i Yerusalemu agakubita abantu bariko baradandaza inuma n'inka baca amafaranga, hajya ntihakubitwa abaroma, ntihariko harakubitwa abanyamahanga, bajya barabaherezi. Bagiye bakabihindura ko Imana yavuze ko bazoshikanira Imana umwagazi w'intama w'umwaka umwe utamenetse ijisho, utagira agasembwa n'ibindi kujya mu bibona. Mugabo bo bakabihindura bagafata bijya vyamenetse amaso bikaba ari byo bashikana kugira ngo ibitomoye vyiza babishire ku isoko hajya mu rusengero. Abantu bavuye hirya no hino baje gutanga ibimazi uko bataza babizanye bace bashikira hajya babigure bagure na zijya numa, ajya mahera nibo bayajya bakarenga. Rero ivyo rero yariko aravuga ati mwaraboshwe naho ari mwe muri bene vyo, murabo mwari mukwiye kwigisha abandi, ariko namwebwe muracyakeneye kongera kwigishwa ivy'itanguriro. Musubire mwigishwe ibyo kumenya Imana n'ibyo kumenya agakiza, kuko mwahindutse nk'inzoya. Inzoya nazo ntizihekenya igufa, ibitwara bivuze. Uruyoya gonka ibere, uruyoya baruha amata. Nayo nyene mu kuyonka twarabonye ko hari nahamwa cahana gaseseka kuko n'uruyoya. Nta n'ubwenge ruvisi yamaze ibinyigisho bimaze kumurya agira tangure kumera amenyo, ari nahabishinga kwimoko, ntamenya ati ndiko ndonkira imoko nijyama mariko rivamwe amaberebera arishinga kamenyo. Mwahindutse abakwiye kugaburirwa amata, kuko ibyo kurya bigumye ni ibyo abantu bakuze. Uno murongo turawukoresha cyane wa 14, ariko ibyo kurya bigumye ni ibyo abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama barabukoresha ubwo bwenge bukamogorera bukamira buratandukanya ikibi n'icyiza. Imana ishimwe. Rero twaratanze uburorero ingene umwana avuka, uko yitwa kivuka, uko yitwa afise indwi zibiri, uko yitwa amaze gutangura kwavura kugenda, turateba turashikaho umuntu agera rero mu bigero akaja kuba ku rugo rwiwe. Ndibuka ico nabivuze ko naco nyene ikindi gihugu azosanga yabaye buramatari, yabaye mistanteri, yabaye prezida, yavuye mu buhinja hanyuma agatwara igihugu. Iki gihe twarabonye yuko hari abantu ashobora kuba yaravutse ukibaza ko ari muri babandi Bibiliya ivuga yoba yavukiye kuranduka, kuko nivyo navyo nyene biragoye. Naho tworara turabivuga ngo iki tukaba twaravyumvise bakaguma babivuga gute, hari abavukiye kuranduka ibisigenda bivuga. Turabona n'igihe Yesu agaburira abigishwa biwe ivyo kumeza baje gusangira ibya Pasika, kiya gihe babwiye ngo aya n'amaraso yanje agiye guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi, si ku bwa bose, ku bwa benshi, kuko harimwe batazokwizera umwami Yesu naho yasesetse ntaco bizobamarira. No muri ibi byo kuvuka navyo tubigarutseko kuko birafatanye, ni byiza cyane, kubera nasanze harimo n'ibindi bitwigisha ijambo ry'Imana n'ubwenge. Kubahoraho n'iryo tanguriro ryo kumenya ubwenge, ko hariho abantu bavuka umuntu akazorinda saza atazi guca urubanza, nayo n'amagorwa. Ko hari umuntu avutse akazorinda saza ataho bamutumye ko ati hamagara naka azatunganya ibintu biragoranye. Umuvuze wese avuga toya reka kijya cyasame.
umuvuze wese atewe yare kujya ni mwice. Ndabaha akarorero k'amakartier 16 yari hano na 18 yari kwa Rejanti, turi mu buhungiro ngaha kiya gihe cyo guhera muri 94 gushika muri 99. Barazi ko ariho batwirukanye itarike zari 21 z'ukwezi kw'icumi. Hari kuwa 4 kwa 5 nagira njabuke muri Tanzania. No kuvuga yuko ajya amakartier yose yari hano yararongowe n'abantu bava mu ntara za ruguru, kandi abanyakamenge, abanyakinama, abantu bose bahana aribo bahungiya baca batwagwa n'abavuye Mwaro, Makamba, bavuga bati urya umuhaye kurongora kartier wowe yituriye nta kuri kurimwo. Ivyo bintu birababaje, namwe ni muvyiyumvire. Iyo umuntu avutse arakura hanyuma agashika mu bigero, rero babwiye nti arateba agashikaho rero yumvira kuja kwabigwa. Ndababwiye nti ugiye kwabigwa n'ubuhejeje kubaka urugo, uragenda turagusohoye, uragiye urashitse muri rujya rugo, ujya musi uragwinjiye, haba hasigaye kugubaka. Kiya gihe cyo gukwa, kijya gihe cyo mariage nikihagije kugira ngo urugo rube gubatswe. N'abadasoma Bibiliya barakoranya bayinasenge, bagakoranya banyinabo, inshuti zikomeye zikaza bakamubwira ati zubakwa gutya, uze ugenda umeze gutya, uze wubaha umugabo gutya. Ibya kera hari naho tutobishobora, kuko kera umuntu w'umugabo yaramanika inyama yokeje. Inyama yokeje cyari umuziro, mbega no cita ngo iki ko umugore ayikorako. Itungiye ku mutazo ikabira ahantu, umushinga ntahe niwe yatuma ko ati nzanira wa mutazo. Hanyuma bawuzanye, narakunda kubibona na papa niko yabigira, waba ari umutazo muremura pana tujya dusinga mubona botsa ku isinganye n'imbuka, tujya tuntu tugura 6,800, waba ari umutazo uri kwinyama nini zokejwe imisi myinshi zumutse. Hanyuma kawegeka ku rubambazi, ibi by'amatebe n'ibindi n'ibyari bwazi, yicaye agafata imbuga itagakeba, igice cya mbere agaha umugore wiwe mu ntoki. Hanyuma abana uko bakurikirana akaba ari kwabaha, kandi akasumbanya, usumba uwundi yisumbuye, uri mu nyuma iri mu nyuma, uri mu nyuma iri mu nyuma, uri mu nyuma iri mu nyuma. Hama agaca abwira umupfasoni ati subizaho wakuye uno mutazo, ugenda usonze, ugenda ugomba inyama yokeje, hanyuma ngo ujyane ukoze ku kuboko wabutashe. Hari ikintu cyitwa icya serugo cyubahwa, kandi ibi naho mwumva umengo ngo nta demokarasi yariho, nta terambere ryari rihari, ariko byarakomeza ingo, byaratuma ziramba, byaratuma bazosazana. Kubera yuko ugiye kubaka urugo rwawe ugenda uzi, mu gihe wagiye ukuze uzi kugiye kubaka urugo, ugenda uzi ko we ugiye munsi y'ububasha bw'umugabo wawe. Ico gihe umugabo nawe niduce tuvuga ngo niyiduza manu aduga shike mpaka hariya kuzuba, oya, kuko natwebwe nyene ico mucibuke, bugiye ukoro kuva kure niho usaba cyane kurusha ifu muva hafi. Wopuni kuvuye hafi, uvuye aho ukuguru cyangwa ukuboko, mugabo uvuye nko ku metero 100 hariya, oya, turaguma hafi, tugume hafi, tugume ahantu hafi. Ico gihe rero ivyo twarabibonye, no kuvuga yuko twarabonye yuko n'igihe utoburagera kuja kubaka urugo rwawe, uragera mu bihe by'ibigero, utangura guteka umutwe, utangura kwiyumvira ingene ubuzima bwawe buzogenda. Ibi rero hari gihe bintangaza, iyo usanze hari abantu bafise telefone, aho wadusenge yavuze ati amatelefone tuzimye, sindabizi ngira twayazimije. Ugasanga abantu ugwaruka, abantu 5, 6, 8, 9 bose bunitse amaso ku telefone, ugahera nka saa 5 uri kurabitegereza.
ugashikana nka saa 7 saa 8 babiri bavuyemwo haca haza abandi sindamenye ijya mikino bakina jewe sindatahuri ariyo ariko namwe ngira muramaze kuyibona abantu urumvuga ukibaza none ubwenge bwawe bukora gute harimwo kazoza nga arico cyatumye undi munsi ndababwira nti ko tuguma tuvuga ngo ubuzima buragoye hari abapfa kubivuga ku minwa gusa ninda kubwiye ko bugoye sinababajije ninda maze kuva ngango amanuke mu gatumba agiye kurondera akazi n'amaguru hama ngo agaruke n'amaguru niburagoye mugabo twicaye ku telefone ama ekutere n'inyumviro ziri mu guturika harimo imigambi iyihe ubu baratuzaniye uradiyo bunganangana kari no mu nyuma y'iyi telefone gafise iyo ngoma uwo kubesha niki ntigitondako ubu rero ugwaruka abantu bashika 10 abantu 8 usanga bitoye hari aho usanga n'abahungu gusa hari aho usanga harimo n'abakobwa bakagenda ahantu hatagira iradiyo bagiye bajanye gwabo ugasanga bariko baranywa urumogi bariko baranywa booster bariko baratuma kwivyeri babizana akabare kari nkingaha babinywera nkari ya ruguru kure ahantu mu gashamba bonyene biherereye ugwaruka rurahonye hanyuma kenga nikagaruka byaraheze ngo turi mu buzima bugoye niwe wabudadaritse niwe wabugoye mwibaza ko Imana yoreka ko duhezagira ngo nuko turi mu gihugu gikenye abantu babifise ibifaranga batazi n'igitigiri cyabyo abona babwiye ko duca tubegera nitubanka uremera ugaca bugufi ukabunda atacufise ntacugaya ukaraba utomboye ukabona rakubereye inshuti ubuhiriwe mugabo turiho ivyimviro tuzokura ryari ndavuye yoreka nigire tugende mu byo gukura mu vy'Imana kubera umwanya uraheze ivyo ni birebire cyane ni birebire gose kandi n'ubu numva bimbabaje ko noba ngiye ntavuze ko kizira kuzoja kurongorwa utazi gucumba bugari naho nyene numva ko mbabaza nofuma simba ibindi kuja kurongorwa reka kugora abantu utazi gucumba ubugari utazi guteka isosi utazi gukaranga uduharage ngo turyohe utazi birungo bashira mu irengarenga ari kurarama ari kurekera uzorusambura tanu kwezi rumazemo biratugora bigenda biratugora ingo zuzuye mu ibibazo ntiworaba uko zingana umutamba pasteur Leoporo ni wajejwe ngo n'imiryango emwe ngira yabuzi yakwepera uraguma ko mutamba uraguma ko niwe wavyemeye kandi banishimwe igutera intege gushika aho uzosozerera najewe ntaha inshuro nyinshi mwijoro saa 5 saa 6 mvuye kuzimya kandi haraho ucaye baza ati waweho ni mwijoro reka sigaho reka no kuvuga yuko ukabana ufise umugore atumva nkebura abagabo oya ntuze wame ngo ugomba umukore mu matwi ngo ugomba umuhindero batamuhaye uraraba namba wotabaza Imana utumbura utabaza Imana kuko umugore ntagorogwa n'ingumu ubu mugoramitse gose none hibarari bari guye intumva ndigorogwa n'inkoni oya ngo makofe nta n'igihano na kimwe womuha uriga wewe wobaho gute ugororekeye Imana wubaha Imana kugira ngo uzosozere ubuzima bwawe bukenye imbona tumara hano ku isi aba ari byo twiga ntagire uzokubesha muri ibi byo kubaha Imana ingene abakristo bakwiye gukura mu kubaha Imana twarabonye iki twavuze tuti mbega kuvaho twakiririye umwami Yesu general bwene muri 88
itariki ntazokwibagira 21 z'ukwezi kwa kane niho nakiri umwami Yesu. Nawe urafise uwundi munsi, nawe urafise uwundi munsi, nawe twakuze mu butumwa bwiza batureresheje, twumva baguma bavuga ati ntukibe, ntugasambane, ntukaraguze, ntugasenge ibigirwamana, ntukagiriza abandi binyoma, usenga Imana yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'ivyumviro byawe byose n'umutima wawe wose eka n'inkomezi zawe zose. Niko batureze, niko turegwa kugira ngo dukure. Twabonye ko tugira kamere mere twebwe kadusubiza kuba nk'abana muri Kristo, kuko kagomba ngo twice, twibe, dusambane, tugwane, dutukane, duteranye abandi, twanka abandi, twankane. Icyo gihe tuvuga tuti iyo dukuze rero utera ukura usezera iby'amata, ivyo tugwana navyo kuko naho bija. Umuntu azoza kugubesha ati kameremere karapfa, araza mpinyuze, kiba ari kinyoma, kuko namba ko bagapfa nta kamaro, kuko Bibiliya yovuga ngo turi mu ntambara. Igihe Yesu azobahishuwe tukamubona niho tuzosa nawe. Haleluya. Icyo gihe tuzoba rero twambuye uyu mubiri ubora uzana ibi bintu by'iminkanyari, uyu mubiri uzana ibintu by'ibiherehere, uyu mubiri ushaka gufungura tudafunguye tugapfa, tuzowambura duse na Kristo. Niho honyene tuzoba ahantu tutihana ibyaha, kuko tutazoba tugicumura. Ariko hari akiri ubu n'ubu mpagaze hano ndiko ndagwana intambara, nuko niko bigenda. Ntibaza bakubeshe ngo genda uhitire mu masengesho ukubite. Yesu yagize iminsi 40, wowe ucugenda ukubita imyaka 40 namwe uzowishoboye kwimara kuri inosi. Aho uzobura uri kurasengera ntibaza bakubeshe ngo Satani yagiye. Ntuzove mu kibanza bamwe gusengeramwo ngo uzuvuga ati Satani yagiye, ivyumviro bibi byakuvuyemo, uzosanga byavuye. Uguma uri mu ntambara. Ntibisigura ko dukwiye kureka gusenga kubera kuja imbere y'Imana ngo dusenge. Tuba tugomba kuvuga ko twigaragaje, twebwe ntacyo dushoboye, twebwe Mana ntacyo turico, twebwe turi abantu babaneshwa, wewe niwe uri umunyenkomezi, none ntabara. Nico tuba tugiye kubwira Imana. Ya majambo umutama heje kudusomera hajya mu gitabo cya Yohana, hajya mu gihimba cya 17, mwumvise ajya majambo Yesu kavuga ati sindagusavye ngo bakure mu isi, ariko ngo barinde wa mubi. Ntiwumva? Wa mubi aguma ari hari, ariko Imana iturinde wa mubi. Rero duca twiyumvira umuntu wese agaca yibaza, mbega twarakuze mu buryo bwo kubaha Imana, mu buryo bwo kwizera Imana? Tuvuga nk'abantu bizeye Kristo bakuze mu buryo bw'imbwema, dukora ibikorwa nk'ibyo abantu batahuye Kristo. Mbega iyo turiko turaca imanza tuzica ngwiki? Ibi bintu biteye ubwoba, na Perezida wa Repubulika akagira ubwoba akavuga ko ari kwararira ko bandinda ndende zabatwaye ku buryo badashobora gutunganiriza bene gihugu. Ufise amafaranga ni watsinda urubanza. Hanyuma hirya y'ejo uzokumva amagrenade ari karavuga ati naka bateye grenade ariko arivuna kanyota. Ntituza abagizi ba nabi babigize, kumbe vyagizwe na procureur, vyagizwe na magistra, vyagizwe n'umucamanza, kandi muri abo harimo abizera Imana. Turacara abo gutamikwa amata, sivyo? Bega twebwe iyo turiko turagenda twarakuze muri Kristo. Hariho imigwi imwe nubacigisha abana babo bati bajya n'abahutu, kandi muze mubirinde. Bega namba hari inyigisho mbi ku ruhande rumwe, burya mu rundi ruhande nta nyigisho mbi ziriyo. Abantu ndibicara ahantu bakaja ahantu bakandegerereza, narabivuze ndabisubiyemwo, umuntu bakamwanka kubera mu ntara kanaka ari yakomoka, umuntu bakamwanka kubera ari mu mugambwe kanaka atari muri uyu, umuntu bakamwanka kubera ari umuntu atazwi w'inyambukira, umuntu atagira umuryango umuvugira, umuntu atagira abakuru hariya mu bakuru batwara igihugu, umuntu akankwa.
Mbega ivyo ntiturabimenya ico ijambo ry'Imana ribivugako. Twakuze ryari? Mbega amatahiriro yacu nayahe? Turiko twitegura kujahe? Ikibazo mbonamwo rero nikiye, nuko bigaruka kudutera amagorwa, kuko hariho imbuto tubiba hanyuma bugaca tukazimbura. Hariho imico mibi tugira hanyuma hirya y'ejo zikazotugarukako. Kuko hari abantu n'ubu mfise ubwoba, narabivuze, bari mwibarabara bariko barasega, bateze amaboko bameze uko. Kuko aribo base imiryango, bamwe babaye abarozi muri kahise, baranka guhanurwa mu miryango, baranka guhanurwa mu makartier ku mitumba, baranka guhanurwa mu babanyi, bahinduka kabarore. Ubu rero ntacyo bafise, imiryango barayikuyeko, basigaye bateze amaboko basega. Ibi haraho bitugarukako iyo twamye imbuto mbi, iyo vyanse ko dukura. Kuko nubu nimugaruke mu birabe, umwana iyo ari gisheta, sivyo? Ari abana bitwa ba gisheta. Kandi gisheta rero hoho abari nitombora, kuko narababwiye haraho mu mwaka umwe canke mu myaka ibiri abageze kwavura. Nababwiye yuko nyogokuru nahoze mbona agenda azana ibihori, nababwiye ntaho nkikibona ico gihori. Kiguruka gitarariza, kikagira amahwa, umengo na mahwa kutuguru twacu. Nitwo nahora mbona zana mu mihamuro y'abantu bataramenya Imana, urazi baca bishimira ibi. Kabona akimuzirikiye ku kuguru, hanyuma mu mwanya ukabona aciye ikamba, ukabona aciye mugozi ukiboshe, hanyuma kikaguruka. Agaca asigura yuko umwana buca ataruka gutyo nyene. Kandi kwera ubasha bw'isi nabwo bukora. Sinzi ko habageze mu gihe ko wa mwana atangura guhaguruka, ariko je nahora mbona inyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'amezi abiri, wa mwana gisheta yatangwe gutambuka. Kandi nivyo bitabaye nta kuntu Satani yotujana, bisaba yuko ubushobozi bwiwe nabwo bukora. Uyo navuze nti na mitende, mugabo iyo mumaze kubona wa wundi beba bita bakamuri, ukagira ngo ari karakuraba atari karakuraba. Burya bumuga abantu bavukana urabona ingene bumeze. Mbega urya muntu azokwimarira iki mu buzima? Nico kibazo nagomba kubabaza. Siwe yavyiteye, ni kibazo, ni ngorane yavutse amugaye. Hariho amashure y'abakamuri nivyo barabajanayo, mugabo iminsi yose usanga bambaye amabavete, ari abantu b'imyaka 10-20. Niyo uri kuramugaburira bicaha birakoroka, bikorokana n'amate, ahari ntiyigera hamota neza, kubera ibintu bitari vyiza. Urya mubona yo kwimarira iki? Urya azotwara igihugu, urya azotwara quartier, urya azotwara izone. Nivyo yigaburira bidashoboka. Mugende mu bihingure rero ivyo muze kubigereranya niyo twabaye abantu badakura mu Mana. Kuko ajya amajambo twaje kuvuga ari mu Banyefeso hajya muri 4, cemvuge amajambo ari kuri 14 gusa, avuga ngo kugira ngo dushire ubwana, twoye kuzungazungishwa n'imipfunda yirya nino n'inyigisho z'ibinyoma. Ako gace niko konye nashoboye gufata mu mutwe. Abantu bariko barazimira, byaranse ko dukura mu buryo bw'imbagemo, mugabo haraza abantu nuba ama message ariko aranyuragirana. Ngo hariho ngo umwana ngo yavukiye ngo mu gihugu ca Ethiopia, mvuze Ethiopia kiyagiye muri azi siko bavuga. Ngo hanyuma ngo yavutse ngo bamatanye ibiganza, ngo hanyuma rero ngo bamatanye ibiganza, ngo basanga handitsemwo ngo Yesu araje. Ngo hanyuma rero ngo bifata ngo iyi message ngo yoherereza, bakona koherereza uyirungikire abantu bawe b'inshuti zawe bose, kandi ibi niwa bigaya nawe uzobona ibyago bizoza bitonze umurongo. Abantu tukamyora amaso ama message pyo urungikire nawe utazi, kugira ngo ntugire ibyago. Jamani bagenzi, twarasomye Bibiliya. Uko niko Bibiliya ivuga. Mbega ivyo biganza bije birumanije bivuga ko Yesu aje, nivyo vya mbere bibivuze. Tugumumenga turutwana bagume baseza
baduza ari naho uzoduza ntabike sivyo abantu bariko barazimira. Nico gituma nababwiye ndi byaranse ko dukura mu vy'Imana. Abantu baratingo zirasambuka, turagenda gusenga, washika ahantu bakakubwira bati uyu mugabo muri kumwe si wisezerano, nta mugisha urimwo, mureke tukurangira wisezerano. Ukiyumvira nti twasomye Bibiliya no kuri kw'Imana. Umuntu hagati umugabo jewe handa babwira nabonzi kandi benshi kabisa nakwambia wanahangayika kugira ngo uzosubire umurongo uzombarira. Abantu bagata abagabo ingo zigasambagurika ngo twagiye mu basenzi ngo hari abaprofete. Byaranse ko dukura mu mpwemu, duhuye n'inkozi z'ikibi batwigisha inyigisho z'amangetengete z'ibinyoma. Turoroshe rero guhenda kuko tubaye nka rwa ruyoya rukora mu ziko rutazi ko ari mu ziko, ruja gufata inyongori rukatamira, n'inzoka iriko iragenda yoba yaziritse ntirubimenya ruraja gufata, bavyita ngo nibifata nzoka. Ivyo murabizi, igitambambuga n'uruyoya usanga gwibihije, iyo gwitumye utabaye hafi no mwanda ruratamira. Imana itugirira ikigongwe iduhe gukura mu byo kuyizera. Ayaba twarakuze tugakura tugashika kure, ntibiba bigoye ko abantu bokwirirwa baratugora. Uri gusa urabibona ko wambaye ubusa, ko kwirirwa harashingwa amakomisiyo abantu barabe abambara nabi, barinde guhamagara umuntu bamuhanure. Singomba kuvuga ko atamuntu yocumura, sico shatse kuvuga. Mugabo niyo umuntu acumuye yarakuze mu vy'Imana, arabimenya, aramenya ko yakoze ikintu kibi, aramenya ko yavuze ibintu bitari vyo, arabimenya hanyuma akavyihana akabireka. No kuvuga yuko twebwe tuba dukwiye gukura tukamenya ko turi mu ntambara, turiko turagwana n'isi na Satani n'inyama. Iyo turi mu ntambara rero no mwijoro, Satani ntarya, Satani ntaja gusuma, Satani nta tiro rimufata, Satani nta rubanza bya kumara, Satani nta nama nziza ajya ngo yafatiriwe. Ariko mwijoro no ku murango ahora ari maso ngo atuzimize. Nta kandi kazakora Satani, ahora ari maso ngo atuzimize. None icyifuzo canje ni cyayi, nuko abamenye Kristo dukura. Abantu mubimenye kwambara ikintu cy'igihete kizingiriye aha, kwambara ikintu kizirikiye ko musaraba ugerino. Hanyuma abantu bati mutama wa wapi? Umuntu w'umubandi, umuntu w'inyoshambi, umuntu yama mu nama mbi. Yego nivyo ni mutama, mugaba haa igihete nikiza kigukange uze wumvirize neza ubanze utohoze. Ivyo ntibidukange kwambara ikostime, umuntu akamahungura ikostime agacaja kwicara mu bibanza vy'imbere ati jende mutama w'iri shengero. Ivyo bimaziki? Ibi ntaco bivuze na kimwe. N'umutama w'ishengero kuko azi cyakora, kuko yakuze mu buryo bwo kubaha Imana, kuko azi ingene cizibereye, kuko azi ingene abanguranya abasinda, kuko azi ingene asindagiza n'izicumbagira atari kuzikondora ngo areganure. Niko genda mwita mutama pani costume. Amwese nimwoca munyita mutama namba ari costume. Mwese andaze mwochati mutama kwa tawo inyambura. Ico tumaze mu buryo bwo kwizera Kristo ni cyayi. Abantu batarakira umwami Yesu, jewe ndabinginge, muriko murahomba ibintu byinshi. Abantu batarakira umwami Yesu, uno munsi urahazi ni uriho bwakeye, mugabe jo ntahuzi. Twese nabamaze kumwizera ntaho tuzi. Iyo umuntu apfuye apfira mu byaha vyiwe abatandukanye n'Imana ibihe bidashira. Iyo umuntu apfuye atizeye umwami Yesu, nta yindi nzira uwo twariko turaharira kuwa gatanu turahantu ngo Imana ngo izoderibera. Ariko ivyo vyiyumviro si Bibiliya, ni ivyiyumviro by'abantu. Inzira ni zibiri gusa, tuzoja mu bwami bw'Imana kuko twizeye umwami Yesu,
kandi abatizeye umwami Yesu bazoja muri gehinomu mu muriro. None icofasha umuntu atarakira umwami Yesu nuko wohindura ivyiyumviro ukakira umwami Yesu ukaronka ubugingo budashira ukabubana hano uhaze ukabura umwana w'Imana ushonje ukabura umwana w'Imana ariko ukaba witeze umunsi w'inzambi igomba kuvuka. Nivyo vyoba vyiza. Abaririmbyi barakoze ko baje, reka namwe ndabasabe muhaguruke dusenge Imana. Ico wobwira Imana urakizi, ariko ntumire ba bantu batarizera umwami Yesu. Nibo mpamagaye umuntu atarizera umwami Yesu, umuntu abizi yaje yafashe ingingo ati ndagiye bansengere, uwo wenyene niwe mpamagaye. Abasigaye nababwiye ngo muhaguruke. Muba mama harimwo umuntu afise ijwi rikorera dodora atarizera umwami Yesu, no mu bapapa no mu misore no mu batama no mu batamakazi. Turaguhaye kaze kuko mwebwe musigaye igituma nakunda kubahamagara. Genda mubwire pastori, genda mubwire ibintu bikugoye, ibikwizingira ko vuba nibihe, ariko abatarizera umwami Yesu nibaze. Shakwijana nifuza kumora ukajurangomeza sinzogira ichoni Yesu jana ukonda nahoso genda gimbira gukurikira uja. Abantu batarizera umwami Yesu numva ndacumva umengo biranse kompeza. Hari uwundi yoba asigaye mu bantu bumva hari ijwi rikorera dodora. Erega ku mugoroba ntuzi bihava biba, nejo ntuzi bizoba, kandi kwirirwa twicaye hano kuza tugahurira hano ibi ni ibintu bisanzwe. Mugabo kwakira umwami Yesu nico gikorwa gihambaye.